navuye kuzana za resulta za dogiteri. Mu byo dogiteri yabonye nuko mu byukuri basanze je ndakomeye. Cewe ndakomeye ndafise capable, ndi capable yo guteza inda. Mugabo bambwiye yuko ikibazo kiri kuri wewe. Hanyuma yacambwira ko noza ndakubaze neza, umbwire neza imvune imvano zituma udatwara imbanyi, kuko ati burya ngo niyo utwaye umwana kwa muganga kumuvuza, umuganga arakubaza ati ugwaye iki, umwana agwaye iki, hanyuma uwo muvye ukavuga ati umwana wanje arakorora, umuganga agaca amenya umuti amuha umwana bivanye n'ingwara wamubwiye. So yambwenze kukubaza Chérie Prise, ndagomba umbwize ukuri, niye problème wowe ufise gashiri wanje? Sije na kibazo mfise, umva bisigura ko utanyizeye. Ngo mumbwize ukuri, ndabaza urabona nga dufise inzu nziza vraiment, ego kandi je ndafise akazi nawe urafise akazi, turi capable kurera umwana. Ndazi abakobwa kinoge muvuga ati je nzovyara haci imyaka 5 haci imyaka ingahe, reka tube turajya ubujene, tube turajya ubujene. Mugabo Chérie, ngomba ubwize ukuri Chérie, wowe warage uri kushinge canke uri kuranywa ibinini Prise Chérie, canke wowe warage muri CPN kwifungisha ntabizi vraiment Chérie Prise, ndagusaba umbwize ukuri Chérie, sivyo bebe? Chérie, komanda kubwira ukuri ariko ntushwane. Chérie, jewe ndi umukunzi wawe, ndakubabarira mu byukuri. Chérie, promise? Yes, I promise you baby. Chérie, ndacheka. Sawa. Chérie, uzanye Bibiliya koriki? Oya Chérie, shaka ko urahira imbere y'Bibiliya ko nakubwira kibazo canje utavumerera nabi. Chérie, ko ufise ukwizera guke Chérie? Nje nshaka ubinkorere basi. Okay. Ndasezeranye imbere y'Imana, ndarahiye yuko ikintu cyose aza kumbwira nta kintu na kimwe kibi nza kumukorera, ndaza kumubabarira. Simpejeje rero ngaho. Come on mbwira rero aho usanga wari wagiye kunshinge, ndabizi aho usanga wari wifungishije ngo tujye kwanza ubujene, kwanza tujye uri kuriyumvira si ikibazo mfise nkiri umushene niga mu windwe. Narakoroye inda ndayikorera muri toilette. What? Subira mu warakoroye inda? Ngeze mu 10 abana ngeze mu 10 naravye umwana ndamuta mu kinogo. Oh my god. Ngeze mu 11 camvyira abandi bana babiri ndabata muri toilette. Ndose diplome bukebwa uwanyuma nakoroye inda ihakwa kumitana. Namuvye ndamu sinarizi kuri umwicani divine, uri umwicanyi utica abana. No, don't do. Chérie, wangiye kumarira ariko wangiye kuza kumbabarira. Umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu basi ukica. Imagine nguvu abo bana. Chérie, wangiye kumbabarira. Mana je nagukoreye iki? Narinzi yuko nazanye inkumi, kumbe nazanye umukecuru afite abana 5. Chérie, ariko wansezeraniye ko ntabwo narinzi kuri umwicanyi. Abana 5. Chérie, ariko wansezeraniye ko uza kumbabarira. Ni promise wambwiye. Promise divine. Promise. Ukica abana 5. Abana 5. Chérie, wibuke ko warayiririmba impande ya Bibiliya uravuga ko uza kumbabarira. Please. Wait. Chérie.
sheri please wambwiye kuza kumbabarira rero. umwe babiri batatu bane batanu Sheri ko wasezera impande ya bibiri yakuza kumarira. sheri ntabwo nari nzi ko umwicanyi kugwega nk'uko Sheri ntabwo nari nzi ko umwicanyi ugeze cye nkuko sheri nk'abo bana bose wishe sheri nta kibi na kimwe bagukoreye hama imana aho yo guhana wowe kiza kumana naje kubera ko imana yampaye umugore w'umukecuru nka wewe. Why God, why you choose me kubera ko imana gusa yampaye wewe. Why God, why nabandi basore imana yari kuguha akaba ariho bagutwara mukagirana nabo mariage. Why me God, why me, tell me God, why me? Sheri ndagusabye umbabarira ariko wansezeranya kuza kumarira. I'm sorry ndagusabye umbabarira Sheri. Nakibazo sinubashe wewe nubashe no jambo basino bibiliya kuko ndaza agaciro ntabwo ndakubabare ngo ati kubera uri mwiza ndakubabariye kuko niba isezerano nasezeranye imbere y'Imana kandi nkaba nubashe no bibiliya. Sheri merci sana urakoze. Mikini naki Sheri ndashimye kuko uratuye uhisemo kumbwiza ukuri kuko wari kugumumbesha ukambesha ugasanga nta na solution turonse kugira ngo ati tuvyare kabwoce abwo Sheri kuko reka ejo tuzindukana kwa muganga tugende ndazi ubingene wamugishije ukuri muganga arashobora kudufasha. Hama Sheri please wihangane sivyo nta vyaha bidaharirwa nga muri ino si ucugenda tuvuye kwa muganga ucuja kwa pastor uce watura ivyaha vyawe ndavyize neza yuko baza kukubabarira. Urakoze kumbwiza ukuri Sheri wanje. Sheri naikoro imbanye muri toilette ngeze mu 10 kandi Sheri ndavyara kana cyandagata mu muferegi tuba tubasikie uchungu. Abandi babiri nabo Sheri nacinda bakoro nabo nya muri toilette hamu wanyuma mejeje diplome Sheri nacinda narakavyaye cyanda kaniga cyanda nja kugata muri mu unani mwana umwicanyi. Yes c'est ça. Sheri comment Sheri urumva bikebwa cyanja ngo ndimwe cyanda muniga Divine uri umwicanyi. Okay. Ego Action. Sheri hama uwanyuma nakoroye inda ihakwa kumitana namutse ncanda Divine